mwavyumvise aha turi kuri radio CDO akazi n'akazi ijwi y'iterambere n'umwanya w'amakuru. Radio CDO akazi n'akazi Muyashikizwa na Dorothée Bigirimana fashanije na Yves Nifasha ari mu buhinga bw'ivyuma. Ndabaramukije ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteza abiri. Duhereye ku ncamake y'amakuru tubashikiriza mu migambi ibanki y'isi yose igiye kubandanya ifata mu mugongo Burundi harimo gufasha mu bijanye no guhingura ibivuye mu burimyi no guteza imbere igisata c'ubutare n'agataka. Ibyo nivyavuye mu mubonano mukuru w'igihugu c'u Burundi yagiranye n'umuyobozi w'ibikorwa by'ibanki y'isi yose bikorerwa mu Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Angola no muri Sao Tome et Principe nkuko tubishikirizwa n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Turababwira n'ibijanye n'inkino hamwe n'ayavugwa muri make mu makungu. Idonido ni mukanya. Radio CDO akazi n'akazi Ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze mwebwe mwese muduteza abiri. Twinjiye mu idonido ry'amakuru twabateguriye gufasha igihugu c'u Burundi mu bijanye no guhingura ibivuye mu burimyi no guteza imbere igisata c'ubutare n'agataka ni imwe mu migambi ibanki nkuru y'isi yose igiye kubandanya ifata mu mugongo Burundi. Ivyo vyashikirijwe kuri uwa kane na Sebastien Ntahongendera icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi inyuma y'umubonano umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye na Albert Zefak umuyobozi w'ibikorwa vy'ibanki y'isi yose bikorerwa mu Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Angola no muri Sao Tome et Principe. Sebastien Ntahongendera amenyesha ko mu byo baganiriye uwaserukira ibanki y'isi yose mu Burundi yemeye ko iyo banki izobandanya ifata mu mugongo n'imbona kazoza igihugu c'u Burundi cihaye. Tumukurikira. Ntumwa yamugendeye kugira ngo bayage ivyo igihugu c'u Burundi gisanzwe gikorana ni banki y'isi yose, akaba yabanje gushima ingene yakiriwe n'ingene yasanze igihugu c'u Burundi kimeze neza. Hanyuma rero mu byo bashoboye kuganira baganiriye cane kubijanye n'ikiringo c'imyaka 3 iheze hari umugambi w'ibanki y'isi yose urangurirwa mu Burundi. No kuvuga rero yuko kwari nk'ukurimbura ivyakozwe muri ico kiringo c'imyaka 3. Baganiye kandi n'ibindi bigiye kurangurwa mu wundi mugambi ukomeye uzomara imyaka 6 ibanki nkuru y'isi yose izokorana n'igihugu c'u Burundi. Baganiriye kandi n'ibijanye n'ukuntu nyene icubero mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi abona kazoza ku Burundi mu bijanye n'ubutunzi. Kuvuga rero yuko hari yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu bihumbi 2040 buteye imbere mu bihumbi 2060 bakaba babiganiriye. Hanyuma kandi uwo muyobozi w'ibikorwa vy'iyo banki nkuru y'isi yose ikorera mu Burundi no muri ivyo bihugu twavuze akaba yemeye yuko ibanki nkuko n'ubundi vyahora izobandanya ibafata mu mugongo. Umuyobozi w'ibikorwa birangurirwa mu Burundi vy'iyo banki nkuru y'isi yose yavuze kandi bikorwa nyamukuru bigiye gukorwa cane bikaba bifatiye ku bisata bitatu bikomeye bishobora kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ivyo navyo niho guteza imbere ibijanye n'amasoko ntanga nguvu, akaba kandi ugufasha igihugu c'u Burundi guhingura ibivuye mu burimyi. Hakaba rero n'ikindi ca gatatu gikomeye cane ibijanye no guteza imbere igisata c'ubutare n'agataka. Bavonye kandi n'ivyo guteza imbere intwaro ibereye, kuko intwaro ibereye itariho urumva ko n'igihugu kitoshobora gutera imbere, haba mu vyo gutunganya uko amafaranga akora, haba mu vyo gutunganya neza nyene intumbero y'amafaranga. Mukaba muzi yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nawe yafashe iya mbere mu kugira igisata co gucungera neza ubutunzi bw'igihugu bifatiye mu ntwaro ibereye. Weri Sebastien Ntahongendera icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Tukiri mu bijanye n'imfashanyo y'ibanki y'isi yose ku Burundi, amafaranga angana n'umuriyaridi 1,900,000 y'amadolari niyo ibanki y'isi yose ishira mu migambi 16 irangurwa mu Burundi. Ivyo vyashikirijwe kuri uwa kane n'umushikiranganje w'ikigega ca leta Nestor Ntahontuye
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma y'umubonano izo ntumwa z'abagize banki y'isi yose hamwe n'abagize leta bagiraniye kugira ngo barabire hamwe ibyaranguwe ku bw'iyo mfashanyo. Nestor Ntahontuye abandanya avuga ko hibonekeje utubazo mwishirwa mu ngiro y'imigambi ifashwa ni banki y'isi yose muri Afrika yose ndetse no mu Burundi kuko ngo ibice 25% by'amafaranga yari gukoreshwa muri iyo migambi ngo hakoreshejwe ibice 13 n'uduce 3% gusa. Tumumvirize. Mu Burundi ibanki y'isi yose amahera isanzwe ishira mu maproje gushika iki gihe ni muri yaridi ni miliyoni amajana 9. Ayo mahera rero ari mu maproje 16 novuga araba igihugu cy'u Burundi n'ayandi maproje ashika 3 ahurirwa ko n'ibihugu bindi bibanye nka Tanzania, u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabonye yuko amahera amaze gukoreshwa atari menshi cyane mugabo novuga yuko ari kibazo novuga ca Afrika yose kuko uko byari bitegekanijwe novuga ku rugero rwa Afrika yose twari twiteze yuko amahera azokoreshwa ku bice 25%. Murumva yuko hari utubazo mu gushira mu ngiro imigambi novuga ifashwa ni banki y'isi yose ku rwego rwa Afrika. No mu Burundi rero biraheza bikaca bidufata na twebwe urugero rwo gushira mu ngiro imigambi ifashwa ni banki y'isi yose ruracari hasi niyo mu mwaka uheze twari twabaye abambere muri aka karere dutuyemo. Uno mwaka rero muri ivyo bibazo byose twabonye yuko hari ibibazo usanga abakozi kumbure badakorana neza nabo muri Banki Mondiale ugasanga ibintu birateba ugaca usanga rero iyo bitevye n'amahera ntashoboye gusohoka uko yarategekanijwe. Twabonye ngaha yuko zoca tugira umwiherero wiharije kuri ico kibazo ndetse uyo mwiherero ukazokorwa no kuyandi amaproje afashwa n'abandi badufasha nk'ibanki ya Afrika iterambere canke ikigega mpuzamakungu gifasha mu vyo uburimyi n'ubworozi. Tuzoheza rero turabe muri iyo ntunganyo iyo nama tuzogira kugira dushobore gufata ingingo z'ibibazo vyose zihari kugira dushobore kubandanya tuba bambere nk'uko vyari vyagenze mu mwaka uheze. Dukomeje n'amakuru yandi twabateguriye mu bijanye n'imyuga ati kuba warize amashure menshi ntibize bikubuze gukora imyuga ngo urindiriye akazi ka leta kuko ngo umwuga wari wo wose urakiza. Ivyo bivugwa n'umukenyezi yijukiye umwuga wo gukotesha imyambaro y'imanza n'ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu manza Eugenie Kwizera. Bagenzi bacu bakaba bamusanze muri zone ya Kinama ari muri iyo mirimo yiwe. Uwo mukenyezi amenyesha ko amaze umwaka umwe gusa muri uwo mwuga agashikiriza ariko ko muri ico kiringo gito amaze kuronka inyungu ishimishije kuko n'umutahe yatanguje yaramaze kurenza cane ngo naho biruko ariko intambamyi ntizibura ariko ngo kubera umwete n'ishaka akorana kugira ngo azoshike ku ndoto ziwe zo kubona yiteje imbere mu buzima bwiwe aravyihanganira ngo akabandanya uwo mwuga wiwe. Tumwumvirize. Uwo mwuga nawuhisemwo kubera icambere byari muri jewe numva yuko ndabishoboye kubikora, ikindi nabonye yuko ndabikoze noba norohereje abanyagihugu kuko mu gukora umugambi urabanza kuraba mbega abanyagihugu baragikeneye iki kintu ngomba gukora, mbega kizobafasha, mbega kizosohoka, kuko uriko urakora entrepreneuria kirazira gukora ibintu bifise abantu benshi aho hantu. Je rero nararavye mbona aho ntuye mbona ndagishizeho coba ciza cane cosohoka kuko benshi bagenda muri ville bakagenda kure narirya ikibazo cyo kwiyunguruza kigoye ugasanga rero birabagoye ariko cyambona ko byoba byiza ndagishize hafi kugira ngo n'abakiriya canke abaza kunyitura boroherwe. Hama uyu mwuga nawutanguye mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze 2024 niho natanguye iki gikorwa. Sinawigishijwe narawiyigishije ahubwo kuko nsanzwe narize ibintu nyine
bijanye na ekonomi mu gisata ca entrepreneuria kazoza ndakabona neza ko ndabona biguma uko natanguye siko biri kuko ndaronka amahera uko ndonse nkaguma nongereza kuko ivyo natanguranye sivyo mfise ubu mfise vyinshi bivanye n'ingene nguma nunguka nzana ibindi bishasha bigezweho kuko ibintu vy'amamanza biguma bihindagurika haza bishasha bigezweho rero ntoguma kuri vya bindi vya kera bica biba ngombwa nawe ko ugira uzana bishasha kuko abantu bajana n'ibigezweho urundi guharuka nuruhanura ko gukura amaboko mu mpuzu rugakora ubu ntavyo kuvuga ati ngo aka kazi sinogakora ngo oya uko nanje narize universite ariko urumva ndiko ndakora vy'iwanje nta kwizera inze ngo nzoronka akazi muri leta nzobwira gute oya nta kazi kasuzuguritse gahari nta kazi kariko kose kaguha inoti ubona gakunze ukagakora kagakunda amaboko mu mpuzu bagakora bakarondera ivyo bakora bakaja mu makoperative mu association ko hari igihe usanga ivyo ushaka gukora bisaba umutahe munini ariko muri kumwe n'abandi ugasanga biroroshe. Uwo munyamwuga ahanura abandi cane cane abakenyezi kwitunganiriza imigambi yobafasha kwiteza imbere ntibagume bareza amaboko ngo barindiriye ubuzi bwa leta ngo nuko bize amashure menshi nyabuna ngo barondere imyuga yobatunga mbere ngo bikunze bace hamwe n'abandi bakorere mu mashirahamwe. Mu makuru y'inkino nayo duhereye kuza hano mu gihugu cacu ihiganwa rikuru ry'u Burundi Primus League mu mpera z'indwi hategekanijwe urukino rugira 27 imigwi iri ku rutonde rwo kuri uwa gatandatu ikaba ari Amasipiri na Interstar ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara, Ngozi City na Royal Vision 2026 kuri stade Urukundo, Vitaro na Academy Deira FC kuri stade Urunani. Kuwimana naho hazokina Bumamuru na Buja Sport Dynamique kuri stade Urunani, Kayanza United na Rukinzo kuri stade Gatwaro, Olympic Star na Musongati kuri stade Umuco, Message Ngozi na Moso Sugar kuri stade Urukundo, n'urukino hagati ya Aigle Noir na Flambeau du Centre kuri stade Nkurunziza Peace Park Complex. Mu rukino rwa 16 nago higanwa ry'abigeme Limited Women's League rigeze ko inkino zitegekanijwe kuri wa gatandatu ziri hagati ya Buja Queens na Arena Star ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara, Top Girls Academy na Bon Avenir kuri ico kibuga nyene, n'urukino hagati ya Intwarikazi na Maika FC kuri stade Urunani. Kuwimana naho PVP Buyenzi izokina na Inyange FC ku kibuga c'ubuhinga co mu Ngagara, Kazoza Keza FC ikine na La Colombe kuri stade Urunani. Ku mugabane wa Buraya naho mu higanwa rya Europa League barakinye kuri uyu wa kane urukino rwo gusubiriza kwa kimwe ca kane gishiri ca nyuma aho Lazio Roma yatsinze Bado Grint 3-1 ariko kuri za penalty Lazio na ica irasezerwa kuri 3-2. Frankfurt yatsinzwe na Tottenham 1-0. Manchester United itsinda Olympique Lyonnais 5-4. Athletic Bilbao itsinda Rangers 2-0. Imigwi yaciye ibandanya muri kimwe ca kabiri cihiganwa ni Manchester United, Athletic Bilbao, Tottenham na Bado Grint. Mu nkino nazo zo mu mpera z'indwi nko muri Espagne mu higanwa La Liga kuri uyu wa gatandatu inkino zitegekanijwe ziri hagati ya Barcelona na Celta Vigo n'ururi hagati ya Las Palmas na Atletico Madrid. Kuwimana naho Villarreal ikazokina na Real Sociedad, Sevilla ikine na Deportivo Alaves, Real Madrid nayo ikine na Athletic Bilbao. Mu Bwongereza naho mu higanwa Premier League inkino zo kuri wa gatandatu ziri hagati ya Brentford na Brighton and Hove Albion, Everton na Manchester City hamwe na Aston Villa na Newcastle. Kuwimana naho Fulham izokina na Chelsea, Arsenal ikine na Ipswich Town, Manchester United ikine na Wolves. Mu Bufaransa naho muri Ligue 1 kuri ubu wa gatandatu inkino zitegekanijwe ziri hagati ya Paris Saint-Germain na Le Havre, Monaco na Strasbourg, Olympique Marseille na Montpellier.
kuwimana naho Nice ikine na Angers, Stade Reims nayo ikine na Toulouse. Muyavugwa mu makungu naho abantu barenga 140 barapfuye, abandi barabugwa irengero ryabo mu isanganya ry'ubwato ryabereye mu ruzi Kongo mu gihugu ca Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo. Amashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike agasaba ko komiseri ajejwe ingendo zo mu mazi yohagarikwa mu mabanga yiwe. Nayo mu gihugu ca Kenya ibitaro Medihead biri mu burengero bw'ico gihugu biragirizwa kuba biri mu mugwi mpuzamakungu ucuruza ibihimba vy'imibiri y'abantu. Ivyo ngo bikaba vyashizwe ahabona n'amatohoza yakozwe n'ihuriro ry'ibimenyesha makuru byo mu gihugu c'Ubudagi. Reka izo nkuru tuzibaze mugenzi wacu Wilson Kubwimana. Ubwato bwaradutsemo umuriro burasha kuri wa kabiri uheze igenekerezo rya 15 ndamukiza. Ubwongo bwari bureruye abantu baharurirwa mu majana mu ruzi Kongo, aho bwari buvuye ku kivuko Cibankita mu gisagara ca Mbandaka, umugwa mukuru w'intara Equateur, bwerekeza mu ntara Bolomba. Nta gitigiri c'ukuri c'abahitanywe n'iryo sanganya leta iramenyesha, ariko amashirahamwe yigenga adaharanira ivyiciro vya politike akavuga ko hoba hapfuye abantu bashikije na 148 n'abandi baburiwe irengero. Ngo biragoye kumenya neza igitigiri ngo kuko na za mpapuro bandika ko amazina y'abantu baba bari muri ubwo bwato manifeste muri bw'ifaransa ngo batashoboye kuzitora. Imigwi y'abatabazi bo muri Croix Rouge ngo ikaba iri kwifasha abo bahuye n'iryo sanganya. Bamwe ngo barahiriye muri iryo sanganya kandi ngo haci haba igikorwa cyo gushingura bapfuye. Umwe muri abo bari mu mashirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike akamyesha ko imvu y'uwo mucanwa ngo ari bitoro byari bisanzwe bishinguwe muri ubwo bwato, ibisanzwe bibujijwe n'amategeko. Tubamenyeshe ko hari ubundi bwato bwaheruka kugira isanganya mu birometero 40 mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'intara. Abarongoye intwaro mu ntara bakavuga ko baharuye abantu barenga 50 bahasize ubuzima, ariko amashirahamwe adaharanira ibyiciro vya politike akamyesha ko hapfuye abantu 156 harimo abana 87. Ayo mashirahamwe agasaba leta Kinshasa kubogoza umukomiseri ajejwe ingendo zo mu mazi. Nayo kubijanye n'ibikorwa byo gusubiriza abantu amafyigo bikorwa mu bitaro Medihill mu gihugu ca Kenya, ivyo ngo byashizwe ahabona mu ntango z'indwi n'ihuriro ry'ibimenyesha makuru byo mu gihugu c'Ubudagi aribyo Deutsche Welle, Der Spiegel na ZDN. Amatohoza y'ivyo bimenyesha makuru akaba yashira ahabona igishigantahe c'umunyakenya yitwa Amoni w'imyaka 22, uwo nawe agasigura ko yagurishije ifyigo ryiwe ku madolari 4,000. Ariko ngo kuva ico gihe ngo akabandanya yumva amagara yiwe atameze neza. Nkuko ayo matohoza abandanya bivuga ngo ivyo bihimba bica bisubirizwa ku banyamahanga baba batombera ivyo bitaro kugira baronswe ifyigo rishasha ku madolari agereranywa ku 200,000. Leta ya Kenya ikamenyesha ko yarose amakuru anuganuga ibikorwa bijanye n'urudandazwa rwihishwa rw'ibihimba by'imibiri vyakorerwa muri ivyo bitaro kuva mu mwaka wa 2023. Hari rero umugwi ngo watohoje werekana ibintu bidasobanutse, aho uvuga ko mu byo waronse wabura nk'akarorero icemeza isano riri hagati y'uwatanze ifyigo n'uwari hawe. Ku ruhande rw'ivyo bitaro barahakana ivyo bavyagiriza. Icegera c'ubirongoye akabamenyesheje kunsamirizi imwe yaho muri ico gihugu ca Kenya kw'ivyo byo gusubiza ibihimba by'imibiri bahora babikora mu mategeko azwi. Umushangaje w'amagara y'abantu akaba kuri wa kane yaciye afata ingingo yo guhagarika ibikorwa byose bijanye no gusubiriza ibihimba by'imibiri muri ivyo bitaro. Abategetsi bakaba baciye bashiraho umugwi ujeje kuzotohoza ibikorwa byose bijanye no gusubiriza ibihimba byaranguriwe muri ivyo bitaro mu myaka 5 iheze. Arakoze Wilson Kubwimana, bakoze bagenzi bacu bose bafashije gutororokanya amakuru twabashikirije. Naho rero duciye tuyarangiriza. Dorote Bigirimana mwari kumwe, nkabanda bashimiye mwebwe mwese abashoboye kudutega yompi. Nshimira Yves Nifasha yatumye amajwi abashikira. Ndabasezere ndabifuriza kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bica kuri insamirizi.
ngiyi radiyo irashitse, ni radiyo CDO, akazi n'akazi, iradiyo mwari munyotewe mwifuje kuva kera. Radiyo CDO, akazi n'akazi, la voix du développement. Mudusanga ku murongo wa megahertz 105 n'ibicindwi, tugasamiranira mu gihugu c'u Burundi. Turaje tuzanye kabijya kadasanzwe ko kubafasha ingene mwirukana ubukene mu kwiteterambere ridakumira kandi rirama. Radiyo CDO, akazi n'akazi, niyo radiyo igiye kubashikiriza ibiganiro vy'akanovera kandi bibigisha uko mwotera imbere mu buryo bwose. Urumbire radiyo CDO, akazi n'akazi, iradiyo yanyu, iradiyo yacu.